Kaze mwese shuti banywanyi mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri Muneshkuru yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko muri migwi Kirundi, amakuru mushikirizwa ni Muneshkuru yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Muneshkuru bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi bavyakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mw'iperereza, mu gateka kazina muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravuga ngaha mu kibano. Ndabakengurukiye mwese rero mudukurikira muri micungararo igize igihugu cacu Burundi. Ndabakengurukiye mwese mudukurikira muri mu bihugu bibanyi, abadukurikira bari mu makungu ya kure mwese ndabahaye kaze mu makuru tugira tushikirize kuri iyi saha mw'ici gitondo. Amakuru abazindutse avugwa mu mihingo itandukanye, amakuru abashushe n'amakuru abayihute cyane kubiba biramutse bivugwa ngaha mu kibano ndetse no hirya nino. Ndabahaye kaze rero mu makuru tugira tubashikirize ku isaha, amakuru ari buze gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira, aho tuza kunyarukira mu bijanye na politiki ngaha mu Burundi, na cane tukaza kurabira hamwe kubiko biravugwa mu mugambwe CNDD FDD, aho rero hariko haravugwamo injyane hagati y'umukuru w'igihugu ndetse no mushikiranganje wa mbere w'Uburundi Gervais Ndirakobuca. Turaza no kurabira hamwe ibiriko biravugwa mu mugambwe n'ubundi CNDD, aho tuza kurabira hamwe kubiriko biravugwa hagati y'indongozi zikomakomeye nuko imyiteguro y'amatora imeze. N'amatora tugira twimirize muri uku kwezi kwa ruheshi tugira dutangure, ariko birakomeje kuvugwa ko hoba hariko haraba ibintu bidasanzwe mu butegetsi bwa CNDD FDD, aho ndetse abatavuga rumwe n'umuganga uri ku butegetsi bariko baragabisha, bariko barasaba amashirahamwe mpuzamakungu gukingira agateka kazina muntu bivanye nuko umugambwe uri ku butegetsi uriko urakora ibintu bishavude cane abanyagihugu. Turaza kandi no kurabira hamwe kubiriko biravugwa ku mpunzi z'abarundi ziri mu bihugu bitandukanye ziriko ziratahukanwa kubera amatati ndetse no kubura ipfungurwa. Turaza kurabira hamwe na cane izirimo ziraturuka mu gihugu kibanye ca Kenya. Tuze kurabira hamwe ese byifashe bite, niye mvo n'imvano. Bamwe bavuga ko ziriko ziratahuka ku bushaki, abandi nabo bati nuko twabuze iyo tuja ntabwo twifuza kugaruka mu Burundi. Turaza kurabira hamwe ese niye mvo n'imvano ituma abo banyagihugu batifuza kugaruka mu gihugu cabo c'amavuko. Ibi byose turaza kubibashikiriza ku buryo bw'idonido. Weho ico usabwa bantu cyone s'abonner na partager, maze uzura wa mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza kuri Mboneshkuru yanyu mukunda cyane imwe rudende ya Isange TV. Reka rero tugaruke mu makuru yacu ku buryo bw'idonido, amakuru abazindutse avugwa. Ubwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'amakuru nyene tugira duhere mu Burundi, na cane tugira turabire hamwe mu bijanye na politiki ngaha mu Burundi. Ubwo rero umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye yafataga ingingo yo gushaka gukombora umushikiranganje wa mbere w'Uburundi Gervais Ndirakobuca. Yarafise umugambi wo kumuta mu mvuto. Ibintu vyavuzwe cane na zimwe mu ndongozi zikomakomeye ngaha mu Burundi, bakavuga ko rero umushikiranganje wa mbere w'Uburundi Gervais Ndirakobuca yoba agira asubizwa ajanwe mu mvuto nk'ivyashikiye Alain Guillaume Bunyoni. Uyu rero Alain Guillaume Bunyoni murazi neza ko ariwe yasubirijwe na Generali Gervais Ndirakobuca uzwi nka Ndakugarika, kugatazirano nyene kanda kugarika. Alain Guillaume Bunyoni rero yagirizwaga kuba yarashatse kugandagura umukuru w'igihugu ndetse no kunyonora amatungo y'igihugu. Ivyo rero ntibyasize na Gervais Ndirakobuca, kuko nawe ariko aragirizwa kuba yarashatse kugandagura umukuru w'igihugu ndetse ngo anagirizwa kuba ariko ararya ibiturire no kunyonora amatungo y'igihugu. Ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye abishingira ko agaca avuga ko na Gervais Ndirakobuca ashaka gutembagaza intwaro ya Evariste Ndayishimiye. Ico cuka kibi rero kimaze iminsi caduka hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca. Biraboneka ko hagati yabo harimo amatati ndetse umwe wese ashobora ngo gutembagaza undi.
Gervas Ndirakobuca rero mu minsi iheze murabizi neza ko yakuwe kuba umupolisi yahawe akaruhuko k'izabukuru ngo kuko nyene bikavuga ko rero ngo ako karuhuko k'izabukuru yari yaragasavye mbere, ariko ngo umukuru w'igihugu acarakanka kuko yari afise umugambi wo gushaka kumupfunga cyangwa se kumuta mu mvuto. Ibi rero vyaje kugaruka ko n'abahinga mu vya politiki ngaha mu karere k'ibiyaga binini baca bagira inama umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ko aramutse amupfunze nk'uko yapfunze Arengeyome Bunyoni ngo vyogaragara ko ikibazo kiri mu butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye. Ivyo rero vyatanguye gushabuza cyane umushikiranganje wa mbere w'Urundi Gervas Ndirakobuca, ndetse nawe yatangiye gushakisha uko yocisha umutwe umukuru w'igihugu. Kuri ubu rero biri kuvuga ko muri bamwe mu bacungera Evariste Ndayishimiye hoba hashizwe ko abasirikare ngo bo kumugandagura bakazohabwa miliyoni 50 n'umushikiranganje wa mbere w'u Burundi Gervas Ndirakobuca mu gihe ngo boba bagandaguye umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu rero muri iki gitondo ahuye n'ibibazo, ahuye n'akaga gakomeye cyane. Ibintu Gervas Ndirakobuca amukoreye birateye ubwoba, ndetse binateye ubwoba utambukanye w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye, ndetse n'abanyagihugu na cyane abakunzi ba Evariste Ndayishimiye, aho rero bavuga ko ibintu bishobora kuba bigiye kuba bibi cyane, ndetse bakanavuga ko ubu ngubu ibintu ngo bitameze neza hagati ya Gervas Ndirakobuca ndetse n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Turaza rero gukora amatohoza tumenye ese ni igiki kibaye ku mukuru w'igihugu. Naho kakumaho muri Kenya, impunzi z'abarundi hafi 200 bahungukanywe n'indege Turukana kuwa 17 Rusamu uyu mwaka kubera ubuzima ubandanya bugora mu kambi. Impunzi hafi 200 z'abarundi sare zicombitse ikakuma mu buraruko bushira uburengero bwa Kenya zahisemwo gutahuka mu gihugu gushaka kwabo inyuma y'imyaka 10 bari mu buhungiro. Batahukanywe n'indege zibiri zategekanyijwe na HCR, bakaba kandi batanguriye urugendo rwabo ku kibuga c'indege ca Lodwar. Igabanywa rikabije ngo ry'ifungurwa, umutekano udakwiye, ndetse n'amatati hagati y'impunzi y'izo mpunzi. Ivyo ni bimwe mu vyatumye bamwe mu mpunzi z'abarundi bahitamwo gutahuka, nubwo ngo batazi ibizokurikira, nubwo kandi ngo abategetsi b'u Burundi babandanya bahimiriza impunzi guhunguka. Amamodokari avuye mu ikambi ya Kakuma atwaye abahungutse yahagurutse kuwa 2 igenekerezo rya 13 no kuwa 3 igenekerezo rya 14 Rusama. Makuru ava aho mu ikambi avuga ko imiryango irenga 50 no kuvuga abantu hafi 200 bitavye iryo tahuka ku bushake bwabo ngo ryateguwe na HCR bifashijwemo na leta y'u Burundi amwe ndetse na leta y'igihugu ca Kenya. Ibifungurwa bavuga ko ifungurwa byaragabanijwe igice cose, umutekano urahungabana, kandi abanyagihugu baha ntibakitwishimiye. Niko umwe mu banyagihugu niko umwe mu bavyeyi twasanze ku kibuga c'indege yasiguye arindiriye kurira indege. Impunzi nyinshi zemeje ko zidatashe ku bushake, ariko uko zitashe kubera kubura uko zigira. Ntimutangare hamwe ejo canke hirya y'ejo twisanze mu kindi gihugu gusubira gusaba ubuhungiro, niko ubundi yongerako. Iri tahuka rije mu gihe hari igitsure kibandanya gishirwa ku mpunzi mu bihugu zakiriwemwo ikakuma, ahaba impunzi zirenga 200,000 harimwo 25 z'abarundi. Ubuzima bwarabaye bubi cane muri iyo myaka iheze hagati y'ukugabanya imfashanyo na PAMU, amatati mpuzamakungu ndetse no gukumirwa.
naho bamwe mu mpunzi bavuga ko bitavye akamo ka leta y'u Burundi ibahamagarira gutahuka kugira ngo bafashe mu kubaka igihugu, abandi ntibabifata nko kuri intandaro ngo zatumye bahunga ngo ntizavuye ko zose, bariko rero ngo baratahuka kubera ingorane ziri hanze y'igihugu aho bahungiye, ngo suko Uburundi bwahindutse, niko vyavuzwe n'umwigisha wahoze akorera muri iyo kambi. Impunzi z'abarundi zirenga 257 ziracari mu buhungiro ahanini muri Tanzania, mu Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, Uganda ndetse n'igihugu ca Kenya, aho igitigiri c'abatahuka cagabanutse kuva mu mwaka w'2020. Ibikorwa birabandanya ku rugero ruto. Ishirahamwe mpuzamakungu HCR rimenyesha ko uko gutahuka ngo bikorwa ku gushaka kw'impunzi, ariko amashirahamwe aharanira agateka k'impunzi asaba ko hoba habaho ukurikanura cane naho kubijanye n'ukuntu izo mpunzi ngo zoba ziriko ziratahukanwa. Ivyo ni bimwe mu bishikirizwa nabo bajejwe impunzi kw'isi. Reka rero mbashimire mwese mwari kumwe natwe mu makuru twariko turabashikiriza, tubaye tuyasozere ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezweko.